Uwurongoye ivuriro rya Mpanda azwi ku izina rya Ndihokubwayo Alphonsine niwe yagirizwa n'abakozi arongoye kunyuruza amafaranga y'iryo vuriro afadikanije na Mpawenimana Isaac umunyabigega w'iryo vuriro nyene. Abo bakozi bemeza ko kuva Ndihokubwayo Alphonsine ashizwe muri ayo mabanga ibintu vyaciye vyunyuka kuri iryo vuriro, kuko abakozi batigeze basubira kuronswa agashiruka bute kabo bita mu gifaransa prime de performance. Abo bakozi bamenyesha kandi ko n'imiti baha abagwayi itagikwiye hamwe n'ibikoresho bikoreshwa mu kwakira abavyeyi baje kwibaruka ngo birakenye cyane, kuko amafaranga yo kubigura batamenye akamanganira. Aha batanga karorero k'utwuma tune bita pince mu gifaransa hamwe n'umukasi umwe gusa abaganga basigaranye mu kwakira abavyeyi baje kwibaruka. Abo bakozi bakorera kuri iryo vuriro rya Mpanda bavuga ko ikibababaza ari uko ivyo byose biba biri mu bikoresho vya nkenerwa, ariko ko atana kimwe giheza ngo kigugwe, kandi ko atanumwe yemererwa kugira icyo ashikirije ku bitagenda neza, ngo kuko bamaze guterwa ubwoba kuzokura ururimi mu kanwa azokwibonerako. Ivyo bikaba ngo kuko umugabo w'uwarongoye iryo vuriro afise ikibanza gikomeye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Kubw'ivyo abakozi bo kuri iryo vuriro basaba umuganga arongoye akarere k'ubuvuzi ka Mpanda hamwe n'urongoye intara y'ubuvuzi ya Bubanza gukurikiranira hafi ingorane zihanze iryo vuriro amazi atararenga inkombe. Kuri ivyo yagirizwa mu ruganda rwa RPA twahamagaye kuri telefone Ndihokubwayo Alphonsine arongoye ivuriro rya Mpanda, akaba yatwishuye ko ivyo bamwagiriza atavyazi, ko arabashaka kumucafuza.